Amazina yiwe ni Emile Franke Katumbwi, yahora ari prefet des études ndetse akongera agatanga n'ibindi vyigwa bimwe principal bivanye n'amasection kuri Sunflower School neza na neza mu Kibenga, nubwo ubu yamaze gufata rutemikirere aja kuronderera ahandi. Yarakunzwe biteye ubwoba n'abanyeshuri bivanye n'umutima mwiza yarafise, ndetse n'abigisha bagenzi we baramukunda cyane. Byaragaragaye cyane kuko Emile Katumbwi agiye harabonetse abanyeshuri benshi bahinduye ama etablissement baja ku zindi etablissement kubera ko prefet wabo bakunda cyane ari we Emile agiye gushika naho kuri Sunflower School bazanaho primaire kugira baronke igitigiri cy'abandi banyeshuri baza kuhiga. Rahuma umukobwa wa Roriro canke wa Chanel Gitare yakundanye n'umwigisha wiwe akongera akaba prefet wiwe ariwe Emile canke Katumbwi. Rahuma ico gihe akaba yiga gestion bita social, ndetse akaba yahejeje ishuri umwaka uheze. Inyuma yo guheza ishuri muri sama niho uyo prefet des études yahagarika akazi kubera ko ari mu bimwe bakunze kwita abarefugee. Muri rusangi akaba asanzwe ari umukongomani, yaje gufata rutemikirere muri iyo sama mu gihe Rahuma yarahejeje ishuri. Yigeze gusaba Shani Queen canke Chanel Gitari asanzwe ari mama w'umwana Rahuma ko yotanga inkwano umwana we Rahuma akiri ku ishure. Shani Queen aranka kuko amatwi asumira. Chanel ntiyari bwemeranye ko uwo mutipe yoshobora gutanga inkwano ku mwana wiwe. Ivyo vyabaye ibitiwe kubera ko prefet des études yavuga ati nubwo ndamwigisha ariko ameme itatu twaba dukundana nkaba ndi prefet des études aho nsanzwe nigisha, ndashobora gutanga inkwano kumbure umukobwa kazondindira nkazokora mariage nawe amaze kurangiza ishuri. Baci bifashisha ubundi buryo iyo vyanse ngaha mu migere n'ingumi turabikoresha kubera ko yatanze inkwano biranka. Aho ni mu gihe vyagaragara ndetse n'abanyeshuri kuri iryo shuri bari bazi neza na neza umukobwa wa Chanel ko akundana na prefet wabo akongera akaba umwigisha wabo. Bace bifashisha ubundi buryo, urumva ko yaciye amutera imbanyi ahejeje ishuri. Inyuma yo guheza ishuri niho uwo mu prefet des études yahagarika akazi bivanye nuko neza na neza bya binini nakubwira ati by'abarefugee kubera ko ari umukongomani yaje kubona visa imujana mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu rero neza na neza akaba ari mu Bufaransa, ubu no mu diaspora. Amaze gushika mu gihugu cy'Ubufaransa kubera ko vyagiye kuja ahabona, Shani Queen aramenya buri kimwe cyose, aramenya wamuteye imbanyi ko ari wa wundi yamusaba ati mbega ndashobora gutanga inkwano ku mukobwa wawe Rahuma ariko ishuri rirangiye tukazokora ubukwe tukazokora mariage official. Shani Queen amaze kumva ko habaye ikintu citwa imbanyi, nta kindi kintu yari gukora, nta yindi shwa yari gukora. Ahejeje ishuri, yarahejeje ishuri. Uyu mwanya tuvugana umwana wa Chanel ndetse na Roriro yarahejeje ishuri, baje kuganira. Uyu mwanya tuvugana akaba hagiye gutanga inkwano y'umukobwa wa Chanel kubera ko afise imbanyi, ndetse wa muhungu yamusaba ati bashobore gukora ubukwe akiri ku ishuri kumbure abe aramwibika ko niwe yagarutse kandi aravuga ati kubera ko namuteye imbanyi umukobwa wanyu ndatanze inkwano kanaka. So ni vyoroshe, mwabonye amafoto agaragaza umuhungu yo yateye imbanyi uno mwigeme, ariko siko biri. Iyi ni ya application iriko irabica bigacika. Umuhungu yateye imbanyi umukobwa wa Roriro n'umukongomani yahoze ari prefet des études wiwe uyo mwana wa Roriro, ndetse yongera akaba umwigisha. Ibaze urumwigisha kaca wigisha sheri wawe urumwigisha ukaca wigisha sheri wawe après ahejeje ishuri ukaca unamutera inda. Wari prefet des études wiwe ukongera ukaba umwigisha wiwe, umwigisha mu ishuri mukundana ndetse n'abanyeshuri. Ariko ivyo vyari bigoye kera kubibona umwigisha yigisha sheri wiwe bakundana ari prefet des études mu nyuma après exita bakaca bakora mariage canke bagakora ubukwe canke akamutera imbanyi. Iyo ni Sunflower School. Sunflower
school. So abantu rero mwagerageje kugaragaza umutipe wose umutipe yamuteye inda. Ndiko ndagerageza kurondera ifoto, agafoto naronse nako nagenda bereka gato aho bari bahagararanye n'abigisha basanzwe bakorana kuri etablissement bari kumusezera. Ari naka video naberetse aho ubona umukobwa wa Roriro vraiment ari gusoma umwigisha wari préfet des études wiwe agiye mu Bufaransa, aho ubona kuri airport hari haje abanyeshuri baje kumusezera kwera ko baramukunda. Yari préfet des études mwiza, yari umwigisha mwiza, yarakunzwe cyane gushika naho agenda abanyeshuri bamwe batangura guhindura etablissement baje ku zindi etablissement kubera ko uwo bakundagiye. So inkuru niyo imeze. Nababwiye amazina y'uwateye imbanyi umukobwa wa Lizo Manizo Chanel Gitari nuwo. Izina niryo, agafoto nikaboneka neza, ariko ndiko ndagerageza kubarondera indi foto y'ukuri imeze neza cyane. Abakunzi ba Star TV ya Star Boy Diship ni mwari kumwe, Imana bahezagire, ndabakunda cyane. Thank you so much.